uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro FOMI tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Umugambi wo kugwiza umwimbu biciye mu gisata c'uburimyi biraboneka ko abarimyi batari bake bamaze kuwijukira ku rugero rushimishije mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi. Abarimyi baritabira ibiringo vy'irima bakarima bakurikije ubuhinga bwo kurima kijambere, umwimbu ukagwira, iterambere naryo rigakurikira. Mu ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga, umwimbu abarimyi baronse ku kiringo c'irima ry'agatasi muri uno mwaka w'irima wa 2024 ushirwa 2025 ku gitegwa c'ibigori urashimishije nk'uko tubibwirwa n'abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bo muri izo ntara twaganiriye. Twebwe ngaha mu ntara ya Ngozi bavuga ko umwimbu wagenze neza cane. Gushika ubu abene igihugu barafise imyimbi itari mike mu mihani wabo makomine yose kwari 9 tubajije bose baratubwira neza yuko nivyo twashoboye kwibonera umwimbu wagenze neza cane. Mu ntara ya Kirundo twovuga yuko mu makomine atahuye n'uruzuba bararonse umwimbu ugereranye, ariko naho nyene hari aho wasanga hace haza nk'umuyaga muri za komine za Vumbi na komine ya Ntega, aho wacu usanga imvura iguye igazamwo umuyaga ugasanga hari ivyo yahitanye. Ariko mwaya makomine atanu asigaye uretse ya Busoni na Bugabira hatsemwo nk'uruzuba, ayandi makomine yarose umwimbu w'abene gihugu nibidoze. Umwimbu navuga yuko wabonetse utari muke, mbere wose wumba w'agatasi kaheruka. Umwimbu rero w'ibigori warabonetse ushimishije, mbere ho twiyumvira yuko tuzokwimbura hagati y'itoni 1015. Mwagatasi umwimbu wabaye mwiza cyane, turakenguruka kuko turabona neza yuko hari inyishu zimwe zagiye ziboneka, na cane ko abene gihugu barimo bariteza imbere, kuko abashoye ibigori by'umwaka waheze iyo uciye mu gihugu urabona utuzu dushasha, ukabona ko abantu basa neza, ariko kandi n'ubu urimo araba ko abene gihugu bameze ntibashonje, basa neza, barambara neza, ukabona yuko abene gihugu babajije ati mbega ikibazo mufise uno munsi ni ikihe. Biranarutangaza ko bavuga ati twebwe kabisa inzoga zabuze zabaye nke, ni kuvuga yuko nta mwene gihugu atinyagura kayeri naho kozimba arakagura. Ukabona yuko kuvyukuri abarimyi ubu basigaye basumva kuba ha fonctionnaire. Fatiye nko kuhona kurikiranye habona twarimye hegitari n'inusu twarakoye itoni 5 n'ibiro 200. Ntete z'ibigori zigosoye. Vyumvikana yuko rero umwimbu wabonetse. Ikiringo c'irima ry'impeshi muri uyu mwaka w'irima wa 2024 ushirwa 2025 naco nyene kirangwa n'umwimbu mwiza muri izo ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga. Ivyo bikava kukungene ikirere cagenze, ugukurikirana neza indimo mu kuyironsa ivyangombwa bikwiye nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, tudasize inyuma n'abarimyi twasanze ku kivi muri izo ntara twagendeye, aho bavuga ko umwimbu watumye n'ibiciro bimanuka ku masoko. Igice c'irima c'impeshi ni igice warahitangura hari amakenga menshi n'ubwoba bwishi, kubera ukuntu twabona ko imvura itari kiragwa neza, abenshi baragira amakenga, bamwe baratinya guteragira, abandi bateragira basa nk'ababitaye mu rudubi, abandi bateragira batevye. Ariko rero no munsi cyo tuko turabona Imana yaratugiye imbere, haraboneka gaco, imvura iragwa neza, mbere n'ikiringo yahora igeza ko kugwa irakirenza, bica biratuma namwe batera batevye uno munsi
umwimbu wifashe neza cyane. Murabona nk'ahantu duherereye, murabona kino giharage yuko giteye igomwe, murahabona ha hose nyene hifashe ahantu umurima uri ku hegitari 5 hose, murabona yuko ari ibiharage by'ukuri biteye igomwe, n'ahandi hose tuza guca murabona ko by'ukuri kuri imirima y'impeshi umwimbu umeze neza cyane. Aho uciye hose urabona ko ibiharage bitotahaye, hari n'ibindi bimwe bashingira biti birembegwa, aho uciye hose by'ukuri ibiti byarajondamye kubera umwimbu mwinshi wibonekeje. Murabona nk'ibiharage twagenda uno munsi ngaha muri murima, ubu bwoko bw'ibiharage ni ubwoko bw'ibiharage abeshi bazi kumenga aho bibaye ni bimwe bita jone. Murabona ko umwimbu wavyo ushimishije. Aha mu gihugu cacu abeshi bazi yuko bino biharage bidapfa aho birimwe, bidapfa aho bikunze, ariko umurimi bishoboye aratera hegitari 5, ararondera umwavu wa fomi ukwiriye arashirako. Murabona ko ari umwimbu uteye igomwe. Nateye ibiharage vya jone ntera ibiro 650 nivyo nateye, ariko ndimo ndaraba ndabona ko umwimbu uzohava kandi utomoye, na cyane cyane ko akavura kabandanije kagwa. Ku mpeshi naho nyene imvura yaguye iteba, twe tumenyereye yuko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri twari dutanguye guteragira, ariko twari twagiye kuronka imvura ya mbere mu kwezi kwa gatatu nko matariki 10. Ariko kuva ihiziye abantu bace bateragira, urabona yuko rero ubu bari kubarimbura, kandi atari agace kamwe ka Bugabira kagize ikibazo nk'izone yose, n'agace gatonya ka Kirundo, ahandi mu zindi komine hose umwimbu warabonetse w'ibiharage. Sinova ngo urashimishije cyane gose, kuko murumva yuko kuteba guteragira ni kuronka umwimbu udashimishije cyane, mugabo umwimbu ugereranye ukwiye twaraburose. Mwamubona hararengeye hegitari gato, hegitari n'ibice 2, urabona yuko twateye ibiro bishika 70, mugabo ubu turitezemwo imifuko 10 canke 12, uvuga itoni n'ibiro 200. Hano ku mutumbi wacu aho mperereye no mu komine ndabona umwimbu wagenze neza ku giterwa cy'ibiharage n'umuceri. Turitegurira kurima isezo ry'ici, ubu nicyo gikorwa twimirije duhejeje gusarura. Akavura karaguye kagwa neza, gatanguye kugwa ntikahagaze, kandi imvura igiye gucika. Ku by'ukuri hafi ibice 80% bamaze kweza. Ubu beshi barimo barahura, bariko barimbura, kandi baratubwira neza yuko umwimbu w'ibiharage umeze neza. Nikimenyamenya nuko tugiye ku isoko ca tubibona, kuko ibiharage ubu vyakorotse cyane. Tubamenyesha neza yuko bijya biharage bitakinure vyahora yugwa 2800 2300, ubu ngaha ku isoko iwacu bigeze ku 2100 2200, kandi bakiri mwiyimbura. Bisigura ko bizogenda bikoroka cyane. Rero iyo bikorotse cyane bica bitwereka yuko bihari. Muri rusangi umwimbu w'impeshi ngaha mu ntara ya Muyinga uzoba wifashe neza. Biraboneka neza yuko uyu mwimbu watumye ibiciro bigabanuka. Nobamenyesha yuko mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kirundo umuceri wagugwa 5,500 5,500, ariko ubu umuceri ugura 4,000, mbere hariho n'uri munsi 4,000. Bibekana yuko uyu mwimbu uri kurafasha. Ibiharage byo umwimbu novuga yuko ibiciro byagumye biri hasi ngaha mu ntara ya Kirundo, kuko ntivyigeze birenze 2,500 kuva ku gatasi gushika n'ubu. Urumva byerekana yuko ubu bariko turahura ibiharage bica bigura nk'1,800 kubandanya. Biraboneka amasaka yuko uyu mwaka zimbuka cyane, n'umwe n'igiciro caragabanutse cyane, kuko mu kwezi kwa gatatu amasaka yagura 2,000, mugabo ubu ku isoko ni 2,000-2,500. Biboneka yuko rero umwimbu uri kuratuma ibiciro bigabanuka, biraboneka cyane. Ikindi catumye umwimbu ugenda neza muri ivyo biringo vy'irima vy'agatasi n'impeshi muri uwo mwaka w'irima wa 2024 ushirwa 2025 nikoreshwa neza ry'umwavu w'ikirundi uvanze n'uw'ikizungu uhingurwa n'uruganda Fomi. Iyo fumbire yishira hamwe Fomi ikabifasha bimwe biboneka mu kugwiza umwimbu no mu kugarukana kanovera k'isi ndimwa, nk'uko vyemezwa nabo twaganiriye bo mu ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga.
ifumbire ya fomi iriko irafasha cyane mu kugwiza umwimbu. Murabona nk'uwo murima turimo, uwo murima bakoresheje ifumbire ya fomi n'amase y'ikirundi. Kubera uwo mwavu wa fomi bakoresheje, muriko muraraba nk'bino bihage ukuntu biteye igomwe. Urabona ko mu by'ukuri nk'umurimyi atakoresheje iyo fumbire, ahaciye ngaha biragaragara neza cabona yuko umwimbu azoronka kuzoba utandukanye cyane gose n'umwimbu uzova muri uno murima. Murabona nk'ibihage ukuntu vyaraduze hejuru cyane, kuko ni kuvuga ibihage vyararose ivyunyunyu bikenewe, kuko ari ivyunyunyu vyavuye muri ya fumbire y'ikirundi n'ibindi vyavuye muri ya fumbire ya fomi bicanganije bivanze, ni kuvuga igiterwa kica kironka ivyunyunyu bikwiye, gutyo kigaheza kikagira ubuzima bwiza. Twakoresheje ifumbire ubwa mbere bwobwo ifumbire y'ikirundi igisogorore, hanyuma tugateranya aha mw'iryo bango nyene n'urugero rw'ifumbire rya kijambere rihingurwa n'ishira hamwe fomi. Niho mubona rero umwimbu ushobora kungana gutya. Umwana agomba ngiriye ko no kubabwira ku biharo tumaze gukora, aha iki giti kimwe cyadugiye kwayo mabango 4, tuba twitezemo umwimbu ungana hagati y'ikiro n'inusu kugera ku biro 2. Umwimbu birashobora kunavana n'ingene wagiura wakoresheje ibishingizo birebire. Murabona hari aho inshobora gushika naho ntashika. Iyo rero bija kubura ibishingizo bikwiye, ntivyari kuburonka umwimbu ungana gutya, kuko bikase bigasubira inyuma, bica biterana ihunda, bigaca bituma umwimbu ugabanuka. Kugira turonke umwimbu mwiza, twararonkejwe inyigisho n'ikigo ca BPA, batwigisha kunyo turima kijambere, bica bituma turonka umwimbu usumba uwo twahora turonka. Mu gihe twahora turonka nko ku hegitari toni n'200 n'300. Jewe ndemeza gose ko ifumbire ya fomi yaje ariyo kongera akanovera mw'isi, kandi yongera iraduza n'umwimbu. Biramaze kwibonekeza neza yuko ata muntu yorima agira ico yokwimbura adafise ifumbire. Bisigure neza yuko rero twararose ifumbire, nivyo aho igihe vyagenda bigorana ntituyironkere ku mwanya canke ngo tuyironke ikwiye, ariko turashimira cyane leta, kuko haragiyemo ingufu nyinshi cyane, yaho ku by'ukuri ibice birenga 80% by'ifumbire twaba dukeneye twayironse. Muri rusangi abene igihugu bateye imbuto nziza, bararonka n'umwavu. Ico nico catumye uwo mwimbu ugera aho twababwiye. Urugero runini cyane ngaho Ingozi twe dukoresha nujya mwavu ukorerwa ngaho iwacu wa fomi, kandi turabona yuko imbyimburwa n'isi byose turabona yuko by'ukuri bijanye, bararima bakimbura, umwimbu kagenda neza, n'isi ukabona ko nayo nyene yaryoshe, kuko aronka ivyatsi tutaheruka kubona vy'icanda n'ibindi byari byaragiye, ariko kuva batanga utabiza uwo mwavu wa fomi tubona ko byasubiye kugaruka, akaje kitwereka yuko isi y'ubu yasubiye kuryoha kubera gukoresha umwavu wa fomi. Iyi fomi imbura nta mwavu n'umwe ushobora kuwusubirira. Iyi bagara sindigera mbona uwo usubirira. Iyi fumbire ni nziza cyane, ni nziza cyane, kuko nakubwiye ko utayikoresheje ntiwo kwimbura. Ahubwo gusa iciza kirimwo muri iyi fumbire no kubayoza ishikira ku mwanya, tugatangurana n'ibikorwa kugeza no mwisozero, usanga ibintu byagenze neza. Haba ku ruhande rw'abajejwe intwaro, haba ku ruhande rw'abajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bo muri izo ntara, baremeza badakekeranya ko abarimyi bamaze kubona no gutahura akamaro k'ifumbire za fomi ku mwimbu no kugarukana akanovera k'isi ndimwa. Eka n'abarimyi ubwabo barashima izo fumbire za fomi ngo ni karahara mu ruganda ntibacura. Baratera kamo abarongoye ishirahamwe fomi ngo babagwirize ifumbire iboneke ku gihe, maze bagwize umwimbu mu ntumbero yo kwiteza imbere. Mu ntara turiko turijukira cyane iyo fumbire, kuko nabamenyesha ko nko mu 2012 ifumbire yashika mu ntara ntiyarenga itoni 200 abarimyi bisabiye. Mugabo ubu tugeze mu itoni hafi 2000. Mvuze ifumbire ya imbura na totahaza na bagara byose biri hamwe, kuko imbura gitangura fomi
ntibarenze itoni 300 mugubu tugeze mu itoni 1200 numva yuko ifumbire byo kuri bayijokiye nk'ubu muri ibi bihe turimwo tugereranije n'imyaka 2 iheze dufashe akarorero ku mwaka wa 2023 mwaka w'irima igihe cyaho c'urutasi impeshi n'ikima ry'umwonga tukaraba n'umwaka wa 2024 uburimyi urangiye n'umwaka rero turimwo w'irima 2025 turabona yuko hariho intambwe nini cyane mu iduga ry'igitigiri c'amatoni y'ifumbire mvaruganda akoreshwa hano mu ntara ya Buyinga. Nobabwira yuko nk'akarorero turavye ku kiringo c'impeshi c'umwaka wa 2023 aho abarimyi mu ntara ya Muyinga bashoboye kugira komande y'ifumbire irenga gato itoni 2500 ku kiringo c'impeshi c'umwaka wa 2023 ariko ubu mu mwaka wa 2025 abarimyi bakaba bagize komande novuga basavye ifumbire kuri ico kiringo nyene c'impeshi ishika 4,000 hafi itoni 2,800 muca mwumva yuko abarimyi bariko barakoresha bariko barijukira ku muvuduko munini novuga mbere unarenze gukoresha ifumbire imvaruganda kuko mwumva kuva ku matoni 2,200 bakaja ku matoni 4,400 hafi 8 mu kiringo c'imyaka 2 gusa muca mwumva yuko aho ndiko ndavuga ku ifumbire yo mu mugwi w'ifumbire twita fomi imbura izindi ntiriwe ndazivuga haruhande kusiga isi imeze neza ko tuzi kwivanze n'amase nabo bamaze kumenya kwivanze n'amase y'ikirundi kandi iratanga n'umwimbu mwiza cyane. Ifumbire ya fomi irafise ikintu hindura ku isi bivanye n'ingene wayikurikiranye mu kuyikoresha na cyane cyane ko nk'ubu uravye aho mu biharage urabona ivyatsi biba birimo ivyo vyatsi rero ntibishobora kumera ngo bimere ivyo vyatsi bisanzwe birimo ntibishobora kumera ata fumbire irimo kuvuga rero ituma iyisi ica iryoha kaca bituma rero ibintu vyimeza no kuvuga urabona hariya hirya hose hariya sawa duteragira nuko bimeze. Ifumbire ya fomi ni ukuvuga yuko uyikoresheje mu itongo isi ciryoha igacimera ivyatsi vy'icanda n'ibindi vyatsi vyerekana ko isi ryoshe ni ukuvuga habishe nta canda rishobora kuhamera ariko dukoresheje fomi imvura ikagwa neza ni ukuvuga yuko hacamera ivyatsi vyerekana yuko isi yasubiranye akanovera. Ibi vyatsi bavyita icanda ubisanze mu ndimiro yawe no kuvuga yuko isi yawe iba yasubiye kugarukana akanovera kandi isi yawe ibiryoshe kubera iyo fumbire ya fomi uba wakoresheje. Ahantu hataryoshe naho usanga hameze ivyatsi vy'imicurushuru ivyatsi vyawimbuye ivyatsi bituma bikwereka yuko aho hantu naho hatera ikintu atana kimwe wosarura. Aha tutarakoresha ifumbire ubwa mbere hari ahantu habi ntihamera kandi nta n'icanda ryahamera no kugwara akagara haragwara akagara hamwe iki gipande cyo hepfo mubona haba ariko barahura ni ukuvuga hari habereye kurimwa amasaka kumwe n'ibigori gusa nta biharage twaharima kubera byagwara akagara. Mugabo tumaze gukoresha iyo fumbire fomi nishwagara kubera ishwagara niyo ivura ubukarihe hama fomi nayo igaca idufasha kugira ngo ibiterwa twateye bishobore gukura neza byongere bigire intete zikomeye. Rero tumaze kubikoresha dutanze nk'akarorero aha nta biro 300 byahimbuka kandi ari tongo ringana n'hegitari n'inusu ariko tumaze gukoresha iyo fumbire ni ukuvuga yuko ubu dusigaye twimbura kuva ku itoni n'inusu kuduga ku itoni 2 ho twimvira yuko mu mwaka uza tuzoshobora gushika no ku itoni 3 mwiri tongo nyine turiko turakoreramo. Turashima twongera dushimira cyane cyane uruganda rwa fomi yuko ifumbire rudukorera ari ifumbire nziza cyane ituma isi yacu isubira kugarukana akanovera ikongera ikaduha umwimbu hamwe umurimyi adashobora gutaha yikoreye amaboko ahubwo atahana imifuko yuzuye umwimbu akongera akaronka n'amafaranga abika mu mufuko. Abene gihugu bose
je hano aho mperereye nko mu ntara ndahagendera hose bose bipfuza kurima basizemo ifumbire ya fomi naho ko barakantu gatoya kuko wakarimye kijambere ukagashiramo umwavu w'ikirundi ukacushirako na fomi umwimbu usanga wawugwije kabiri bose baragushingira intahe haba ku gitego cy'ibiharage c'ibigori c'umuceri hoho n'impore nk'ubu unyi turiko turasiza yatugira turimo uwundi muceri wici twotera kamuti umwavu wa sezonse barabe banyaruke baca baduha umwavu hakiri kare ntize ducererwe gufumbira umuceri no gufumbira ibyici kubera two turarima ku micamo imboga nk'ubu twaramaze guhumbika uba bakoze umwavu wa fomi mu by'ukuri abene gihugu barashima kuko bawukoresheje barabona yuko hariho igihinduka ku mwimbu baheza bakaronka nko ku mwimbu w'ibigori hoho barabona neza yuko ufise akamaro ku mwimbu w'umuceri eka n'ibindi byose iyo bawuronse bakawukoresha ku gihe n'ijoro rikagenda neza n'umwavu bishimira gose baramaze kubona akamaro kawo ibyo tubivuga dufatiye kuki turavye ingene bitabira kuwutora mbere usanga batonze imirongo ugatanga rukibaza ati ahantu hariko hatangwa iki dusaba rero yuko mwihinguriro fomi boshiramwo inguvu nyinshi cyane kugira ahubwo uwo mwavu uboneke ku bwishi naho ku bwene igihugu hoho baramaze kubona mu by'ukuri akamaro kawo ku bwacu bwa mbere tubanza gushima akigoro ka leta twoshima akigoro ka leta kuko niyo fumbire turonka uravye igiciro c'amafaranga iboneka ko biraboneka neza ko leta iba yakoze ibishoboka byose kugira ngo umwene igihugu yoroherezwe ico rero turagishima kandi twagikengurukira leta y'u Burundi iguma yigora kugira ngo ishigikire abarimyi abene gihugu akamo rero twoterera ngo za fomi nuko twoyisaba kwitunganya ikitunganya neza kuko shikubungira amaze kubona neza yuko abene gihugu bayihurumbira ivyikora bahurumbira ijya myavu itandukanye yo bayimbura yo batotahaza yose abona ko abene gihugu bayihurumbira twitira akamo rero yitunganya hageze agatasi imiyo agatasi gihe katangurira maze tangure gushikiriza ibyo bikorwa byayo no kuvuga iyo myavu ku gihe hageze impeshi imyeti impeshi itangura mu kwezi kunuku reka nitunganya abene igihugu ntibarinde guhaba ntibarinde kuvuga ati mbega bizogenda gute twinayitera intege rero ibandanye ikora ibirama maze nayo ibandanye idushikiriza ibyo bikorwa yakoze maze abene igihugu bibafasha kwiteza imbere abarundi mwese nimuze dukoreshe totaza n'ifumbire nziza nimuze twijukire gukoresha fomi bagara n'ifumbire nziza abarundi nimuze dukunde iwacu duteze imbere igihugu cyacu cyatwibarutse ibibondo Burundi bw'ejo batubonereko akarorero keza ko gukunda iwacu uwatanguje fomi nawe tumushigikire fomi imbura n'ifumbire nziza. Turumvise ingene abarimyi bo mu ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga bateye imbere mu mugambi wo kugwiza umwimbu bakoresheje ifumbire zishira hamwe fomi baronka umwimbu ushimishije barongera bagashingira intayi izo fumbire za fomi mu gusubiza akanoveri sindimwa no gukingira ibidukikije. Abarimyi bakiri inyuma y'uwo mugambi bohamvye abandi mu guhurumbira ifumbire z'akamaro za fomi maze bagarukira amatongo yabo yiziziwe n'umururazi uzirana n'umwimbu bereye kugira biteze imbere basezerere ubukene n'inzara mu miryango yabo. Ikiganiro mbungabunga nkugaburire cuno munsi aha niho kigarukiye. Turashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, mubandanye mugira ibihe vyiza, Imana ibahezagire naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nuko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamuseseka rugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga nkugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.